Lamine Yamal numwe mu bakinyi bagomba kuza imbere y'abandi mu birori vyo gutanga Ballon d'Or hariya mu gihugu cy'Ubufaransa igihembo gitangwa na France Football. Ariko biva ku bitangazamakuru tubona bigeze ku muyobozi wa La Liga yitwa Javier Tebas. We abantu bati ntayivugije ahubwo yiciye umurya. Ati abakinyi beza bakwiye kuza kuri podium yo guhanganira Ballon d'Or ndatanga mu babiri. Ati umugabo wa mbere yitwa Lamine Yamal, uwa kabiri yitwa Vinicius Junior. Ibikorwa vya Ousmane Dembele aravyirengagije ateretse ku ruhande. Ibikorwa vya Kylian Mbappé lote arateruye ateretse ku ruhande. Ati hano jewe nka Javier Tebas, Lamine Yamal, Vinicius Junior nibo bagabo mbona bakwiye kuba bahanganiye Ballon d'Or gusumba uko abandi bantu bakwiye kuza kuba bayihanganiye. Uyu munsi twovuga ko Lamine Yamal akwiye kuba umugabo akwiye guhanganira Ballon d'Or gushika kuri aka kanya twisunze ibikorwa yakoze n'ico yatanze uyu mwaka muri equipe ya Barcelona gusumba uko Ousmane Dembele yoza imbere y'abandi bitewe n'ibikorwa yakoze canke tubifate nko ku boosting ibikorwa vya Lamine Yamal uyu mwaka no kugerageza kwegeza imbere umupira w'aba Espanyol muri rusange. Merci uravye wabivuze ni umuntu ki muri Espagne atwara La Liga. La Liga rero umukandida atwara Ballon d'Or ubwo yitwara mu ico gihe agomba kuronka credit ko ihiganwa arongoye ririmo abagabo ririmo abakinyi beza au niveau mondial bashobora gutwara ivyo bihembo individuel ariko ni numu Espanyol aravugira umunya Espagne wabo nubwo akomoka muri Afrika ndavuga Lamine Yamal kuza kubivuga muri ubwo buryo ndabibona harimo inyungu zishiramwe arongoye n'uwi wabo mu gihugu gusumba uko yari gushira imbere Rafinha canke se Pedri nibaza ko arabizi ko Ballon d'Or kenshi burya credit bayiha abatsinze gusumba abatanga ayo mapasi canke bagira burya imyaka baha Ballon d'Or aba mediateur canke aba défenseur ni miki umuntu yo yiharura byarabaye mu mwaka weza ari kubona ko novuga ngo ni katazabaye namba Lamine Yamal namba Vinicius ku munsi wa gatandatu batsindwa na Barcelona bine ku busa imbere habura amasaha 48 ngo batange Ballon d'Or bashamirana na Gavi aramubwira nti munsinze bine ariko nanje kuwa mbere nzotwara Ballon d'Or. Ivyo bintu mu masaha 48 birivumbagatanyije birahindutse Ballon d'Or iciye twara Rodrigo amakuru twatangwe kumenya ora ko isi yabaye agacimbiri ntabwo ibintu bigiteba kumenyekana. Turabimenya mu saa 9 gutyo tubonye rishiringiti vyanditse Fabrizio Romano aravyandika ati camp ya ati breaking news camp ya Real Madrid na Vinicius na Nike yari yateguye ibirori ntabwo bakigiye gutora Ballon ntabwo bakigiye mu birori vya Ballon d'Or kuko bamenye ko batakitwaye umukinyi wabo ntazo nayitwaye mumenyereze wabo ntahaja Florentino Perez ntahaja na Nike ibyo birori ntavyo yitabira urumva rero kuvuga muri innocence ukavugira Lamine Yamal reka je mvuge kuri ku mpande zibiri Lamine Yamal nkumu prograna nkuko tugize imisi tubona Ballon d'Or hari abazi twayibazi merita ariko hariho nabazi twayibona ko ari mafsatisme so namba ruko boosting umukinyi wabo umunya Espagne Pepite Espanyol ubona ko afise kazoza ku mupira w'amaguru ivyo ndavyemeranya navyo bayimurondereye boyimuha kuko nabonye hari gihigurwa amafaranga ariko turavye ibikorwa tukaraba pa raporo y'abandi sivyo yego tukaraba pa raporo yabo bakinana muri Barcelona chaka tugume muri Barcelona eske ni Dembele pa raporo ya Rafinha I mean eske ni Lamine Yamal pa raporo ya Rafinha bitewe n'ibikorwa turavye ibikorwa by'abataka birazwe na assistant nama twaravye statistique na assistant n'ibitsinda pa raporo ya Rafinha eske wega Lamine Yamal
Paul ya Pedri eske twogahara Lamine Yamal aha turacari muri Barcelona Paul ya Demebele yatwaye ibikombe bitanu isezo ica gatandatu akagera kuri finale twogahara Lamine Yamal Paul y'abandi ba mediatere nka atwaye ibikombe bitandatu isezo yo muri uyu musore w'umunyaportugal akina muri Paris Saint-Germain Vitinha twogahara Lamine Yamal ariko kuri ino ncuro ibyo ntigera nemera abantu baze batubwire ndazi bakunda no kubigaruka ko cyane byuko bayima abazungu kuri ino ncuro mbona abakinyi bose bari favori ari ibara ry'abirabure ku ruhande rwanje Vinicius na Mbappe nibategereze namba Perez atazorondera amafaranga aje kuyigura na statistique nimwe bavugira yo kuja muri Ballon d'Or twaraba Lamine Yamal na Demebele na Rafinha reka ngarukirize ngaho na Pedri munsi kuko ari umumediatere nta mahigwe ndamuha cyane sivyo Rafinha n'umunware Lamine Yamal n'umunware na Demebele n'umunware ubu kuri no ncuro none namba umunware atayikwiye uretse je sinigera ndavyemera kuko harabayitwaye harabigeze kwitwara arabanware Ronaldinho yarayitwaye kandi n'umunware n'ubwo ari umubrezilien n'umunware hariho n'abayitwaye b'abazungu batayimerita bo mu maso yanje ni point of view yanje ntagire ubimpora ntabwo nemera ko yarakuriye Ballon d'Or Modric 2018 ntabyo nemera pe ko yaba contribution muri Real Madrid harabo babinganya waraba n'igikombe c'isi yatsinzwe finale hariho uwo bakinana muri Real Madrid yagitwaye yego hari Ballon d'Or za Cristiano Ronaldo na Messi nemera ariho nizo nemera nkiriya bamugemuriye match indwi ngo z'igikombe c'isi ngo twaye igikombe c'isi 2020 iriya yari ya Haaland so rero izi debase nkunda kuzijamwo cane Ballon d'Or mbona haba harimo mafyatisme par rapport no kuvuga ngo umuntu yarabimerita ku giti ciwe ndahejeje bamwe bati bishobora kuba bifatirwa muri kote y'urudandazwa cane rukogwa na FIFA ico gusumba uko bishobora kuba bifatiye novuga ngo ku bikorwa vy'umukinyi bwite bitewe na performance canke ico FIFA igomba kubona muri uwo mukinyi agomba guhabwa ibihembo biremereye nkuko twabonye ba Messi bazihabwa ariko baravugwa ngo ba Iniesta Yamara bari baritwaye neza tubona ba Cristiano Ronaldo bazihabwa abantu benshi twavuga ngo Yamara hari abagabo bitwa ba Frank Ribery ba Arjen Robben bariko baritwara neza batigeze bazihabwa waruhejeje kugaruka ku ya Luka Modric y'umwaka heze twabonye Rodrigo arazara yihabwa kuva muri Manchester City vyari vyitezwe ko umwana yitwa Vinicius Junior agomba kuyihabwa tubona ihinduka ku munota wa nyuma tutari twiteze bamwe bati bishobora kuba bishingiye ku kuba hari izindi ngingo zafashwe bamwe bati nikijanye n'amanota ashobora kuba yarasanze bitewe nuko Real Madrid yari ifisemo abakinyi benshi kuri rujya rutonde abandi bati ikintu ca fair play gishobora kuba caramukozeko ariko kukijanye novuga ngo nukudandaza Papa Alba ndashaka kudufasha ahantu eske Vinicius hari brand yo biri kuri Rodrigo gusumba uko yo biri kuri Vinicius aho FIFA yo kwifuza ngo reka tuyihereze Rodrigo niwe yodandaza gusumba Vinicius kibazo cyo kudandaza mu buryo bwo kwamamariza FIFA FIFA ni brand niyo ito kwamamaza ivyayo isanzwe iri hejuru ariko gusa bo bamaze gutahura yuko kwamamaza ivyayo ni like Heineken icamamaza ivyayo muri ibiciye muri Champions League ni like Coca-Cola icamamaza ivyayo umva buri nkino igomba kumenamo amafaranga si nka zashira hamwe zacu amashira hamwe yacu ama entreprise yacu ama institution yacu ugenda ugakomanga ati turashaka tubamamariza ivyanyu muduha amafaranga gutya na gutya natwe ibyo twama amafaranga muduhaye burya hari abakiriya batabazi bataza aho mukorera niyo ni message nshatse gutanga suko hari gihe radio dukorera ziba zarasetinze ibintu byazo zikavuga ngo twe tugera ha page zacu zimeze uko tuziboostinga muri ubu buryo
ntabwo bajyama basowanyu ntabwo bajyama ntabwo bajyama kugira ngo ibintu bigere kure ariko ibi ni mu nyungu zo kugira ngo ibyo tuvuga bigere kure kandi n'ibyo tubamamarije bigere kure ariko ugasanga umuntu azi ko yagezeyo abakiriya arabafise kumbura urabona 50 ariko n'ijana boza kandi baje wo bakira urabyumva FIFA bakorana urudandaza n'aya ma equipe gute first of all ugiye gusubira inyuma gato ubona hari ama equipe menshi akomeye y'Iburayi bigoye ko utwarira mu Ballon d'Or nibaza ko Man City bwari ubwo bwa mbere nibaza ko Chelsea mu myaka yose iyoboye Uburayi ubona ko ari imwe mu ma equipe d'elite Burayi nta mukinnyi aratwarira Ballon d'Or muri Chelsea nawe kwa Arsenal ho ntabwo birabaho nta n'iciyumviro ntaco mbona sivyo ubona Ballon d'Or ni kwa Barcelona ni kwa Real Madrid ni kwa Bayern ni kwa Manchester United n'izindi zigenda ziracishamwo gahoro nko kwa Liverpool 2001 batanze Ballon d'Or kwa Miras yes naho ni sawa I mean no kwa hari ayandi ma equipe ariko hanini nayo ma equipe ndiko ndakubwira ariko by'umwihariko ni kwa Barcelona no kwa Real Madrid ari naho hantu ubona umuvandimwe nyibukije iki kintu nini witwa Kamaro Elve at Abdul ndibuka Ballon d'Or iheruka amahigwe wari wayahaye Rodri ndibuka nari kuri FM ya RVR ico gihe naje ndavyibuka narakoze ibiharuro ndakora ibiharuro nsanga nivyo Vinicius yari umukinyi mwiza ariko nsanga Rodrigo ibiharuro yari yakoze muri Espagne no muri Man City yamara vyaramuvugira hari ikintu vya representa kuri urenze wono mukasere se assist 13 n'ibyo biharuro vyaravuga pe amazimya inkino zirenga 167 sinibuka adatsinzwe ari muri Man City ntiyatsindwe kwa rukunganya haba no muri Espagne yari umwe mu bakinyi beza ariko kuko si y'umupira w'amaguru yatumenyereje ko sivyo umukinyi mwiza ari utahizamu so ubirema no ubitsinda sivyo twaheruka mu mediateur twari bikombe nabiheruka 2018 saison régulière afise ibitsindo bidashika 8 Modric so hari ukuntu umupira w'amaguru menga icubahiro kigomba kuza kufise statistique kandi zija ku bitsindo ariko ntabwo umudefenseur wo muharurira ubwiza bwiwe ku bitsindo hari ico turaba kugira ngo tuvuge umudefenseur mwiza yakoze ibi nukaba yakoze interception nyinshi nukaba yakoze reduel kesa swazo has canke ayeriye uravyumva nukaba yasovye equipe kenshi one on one ameze gute amaze gukuramo imipira ingana gute amaze gusova equipe ingana gute uko posters zitandukanye nuko akazi gatandukanye mu kibuga ariko bose bagahurira ku kintu cyo kuvuga ngo equipe yashitsinde akamaro kale Lewandowski sicyo kimwe na Inyigo Martinez buratandukanye ariko bonye bose bahurira ku kintu cyo kuvuga ngo turonka amanota 3 ubutsinze nuko ariko kazafise ariko haro n'ubujejwe kubizibira kugira ngo izamu ryabo ntiryandure uravyumva je rero mbona umupira w'amaguru hari ukuntu uri injuste umupira w'amaguru uri injuste guterema gushika igihe bazohora bavuga ngo chaque département yo mu kibuga tugomba gutanga agashimwe kihariye yigeze kuvuga ikintu uyu muvandimwe ariko gusubira muri Rosario wabo gukina Di Maria Angel Fabian Di Maria aravuga ngo nakinanye na bose umwe muri national wundi muri equipe ya Real Madrid tariko biragoye ko bakiriho bagikina hari uzotwara Ballon d'Or ayitwaye aba bagabo bagikina bakomeye byari bigoye pe erega vyanagara ati yaba vyanashoboka ko baturonderera Ballon d'Or yabasigaye bajya bakigwanira bare nibigwanire ariko twebwe abasigaye natwe tugwanira ibisigaye donc baturonderera agashimwe katarimo bari abagabo ti mugo bakirimo biragoye rero jewe hagenda haba revolution du football sivyo ku buryo un jour tuzobona bavuga ngo tugoye gutanga agashimwe kihariye ku mugardier
umwiza mu bagaridiye bariho ku isi umwiza mu badefenseri bariho umwiza mu bamediateur umwiza mu bataka ariko no vuga ngo Ballon d'Or buri gihe ishingira ku watsinze ibitsindo byinshi ivyo bintu bizoza biragorana icya kabiri warumbajije ntibamamaza gute badandaza gute ntabwo badandaza nka publicité ngo Lamine Yamal par rapport ya naka ngo bagira iki hari ama equipe ubona bagenda bakorana par rapport ya yandi sivyo hanyuma harimo amafaranga iki gikombe barakigura nese namba president wa Man City atanze amafaranga akadubura ayo Pereza yatanze kuri naka rega byaravuzwe nubwo bitagiye Ahabona baravuga ko intandaro yuko Modric atwara Ballon d'Or 2018 Ballon d'Or ya Cristiano Ronaldo ako Cristiano Ronaldo bashwana na Perez aja kwa Juve batavyumvikanye ko aravuga ati nanje ngomba kugukorera kana ko uravye statistiques za Cristiano Ronaldo 2018 yari impeccable yari atwaye Champions League ivyo igikombe c'isi yaviremwe muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma ariko igikombe c'isi akenshi hari gihe gikonte bivanye n'uwo bagikenereye ndaguha akarorero nese 2014 ko catwaye Ubudagi ntibahaniwere ntibamuhaye kandi niwe yari yatwaye buri kimwe yakoze akazi katoroshe sivyo ko 2010 yashitse kuri finale arayitsindirwamwo uyu muholandi munyibutse zine umuholandi yarafise gipara kina no muri Inter bari kumwe na Mourinho bameze neza baryoshe kabisa abatwara igikombe atsindirwa kuri ku mukino wa nyuma Holandi batsindwa na Iniesta gitsindo kimwe kubusa Iniesta ko yatsindiwe muri demi finale ariko mwe na Argentine ariko mwe na Barcelona batsindwa na Mourinho Inter domiro bavyibuka ko basezereye Pepe Guardiola bari kumwe na Barcelona basezerewe na Mourinho bari kumwe na Inter ariko atwara igikombe c'Uburayi ayimena twara igikombe c'isi 2010 Ballon d'Or ihinduka gute ya Messi kwico gihiyoka iyo ngingo batayikoreye ko y'igikombe c'isi ariko ingingo y'igikombe c'isi ije kubera Modric iraje no kubera Messi 2022 kubera ko Ballon d'Or ugenda usomurabe ntabwo amategeko yo gutanga Ballon d'Or ari yandi buri mwaka arahinduka bivanye n'uwo bashaka kuyiha kugira baronke ingingo zibarengera baronke ico basigura ko impamvu bayitanze ari iyi kandi buri muntu wese yumve ko bari right uriko uravyumva rero je ku ruhande rwanje Ballon d'Or ni gikombe kirimo ni trofe urose ukuvugira agashira imbere amafaranga iyo trofe irashobora gutwarwa n'umwe muri abo bakinyi umugabo yitwa Gary Lineker arifata mu gahanga arifata Gary Lineker umwongereza muri poitrine yakiniye Real Madrid yes ati currently Lamine Yamal niwe nimero ya mbere ku isi ariko agerageza gukandagiza ibirenge aho Lionel Messi yabikandagije kivuze ngo haramutse hatanzwe Ballon d'Or uyu munsi nta nkeka ku bwa Gary Lineker ikwiye guhabwa Lamine Yamal uwo ni umwongereza akurikiye aba Espanyol kuri micro novuga ngo ya BBC anashaka Clovis amuturabire Gary Lineker yes san ati neza na neza witwa Lamine Yamal niwe nimero ya mbere ku isi currently ariko agerageza gukandagiza ibirenga aho Lionel Messi yabikandagije mu mwambaro wa equipe yitwa FC Barcelona ati nikimenya amenye uyu munsi turamutse dufata decision nkanje ari utanga Ballon d'Or no yimuhereza ntaburanya atawe bari ko baragwana nayo ibi bitangaza makuru aba bantu bakomeye aba pundit bagiye bakomeye bariko baraganisha cyane kuko Lamine Yamal agomba gutwara Ballon d'Or si ibintu bigomba kumushira kuri pression hamwe aramutse atayihawe uyu mwaka dushobora kubona saison iri mu gusubira inyuma cyane kuri Lamine Yamal baramuvugira naye nemera ko Lamine Yamal hari umwe mu bakinyi bejo hazoza umupira w'amaguru kubigaragarira amaso y'abantu uretse ko hari abatubeshe tukabona umenga ni kazoza ariko
kubu bigaherera muri kubu ariko Lamine Yamal kuri iyi ncuro kumuha Ballon d'Or wowe ushatse kumwankuraja kubira imbere ariko turabye statisticuma dushake turabe za statistike z'abatsinda ibitsindo dushake turabe ibikombe yatwaye yabaye mu kinyari decisive mu nkino za finale mu byo bagerageje gutwara unyibutse Barcelona yatwaye La Liga itwara Super Coupe d'Espagne yatwaye ibikombe bitatu mu mwaka wese yatwaye La Liga Super Coupe d'Espagne na Copa del Rey guhagarara akaba decisive muri Clasico zine batsinzemwo zose Real Madrid kiramu boosting ico ariko kandi siwe wenyene yabikoze ivyo bintu hari n'izindi nkingi za mwamba z'iyi equipe zari zihari harimo Rafinha harimo Pedri Lewandowski we nirinze kumuvuga cyane kuko yarabitsinze ivyo bitsinda ariko hari ahantu wabibona ubona yagiye aba absa adahari ariko aba basore bagafata hole kipe bakayishira ku mugongo bakayeka alors Lamine Yamal kuvuga kwisezo umuha Ballon d'Or uyimuha ariko jewe ku ruhande rwanje mbona aho bahagiyemo injustice par rapport n'ivyo Demebele yatanze iyi season nawe ninde muntu atemera ko revelation umukinyi yadutangaje mu buryo bw'ibigitangaza ari Demebele par rapport n'ivyo twamuvuga kiri muri no Barcelona tumuzi ari tarayigitangaza kuva muri Rennes kuja muri Dortmund aza kwa Barcelona ubona gwana genda n'ubuzima vunika garuka ariko yabaye consistent bamwe introduije kuri system muri system ataramenyereye akina nk'umu numero 9 do hockey ariko akaza agatsinda ibitsindo noneho uwo mwaka wamubereye inane exceptionnel ku ruhande rwa Demebele hacaza mwiyo anje kuvuga ngo Ballon d'Or itangwa n'abafaransa kuko France football ni y'abafaransa hakaza mwico kintu ca mafyatisme Paris Saint-Germain nayo mafarangira yafise yes ntwigire ngo ahantu biharura ntibizokora hanyuma twarabona mu gutora amatora sesire yuko Lamine Yamal ashaka kuba amatora menshi agatorwa pa raporo yayo Demebele yoronka kuko abafana ba Paris Saint-Germain ntabwo ari benshi pa raporo na Lamine Yamal ubwo burya equipe umuntu akinirira konta cyane ariko iyo havamwe ibintu byinshi ni equipe ukinira na maranga mutima kuko iyo tuvuze ngo gutora wumve muhari amaranga mutima bro iyo abantu bagiye mu matora amaranga mutima araza yes kuko umuntu wese atora aho umutima we umorient sivyo ubwo Lamine Yamal kuri fan base duhava dusanga paporo yahakina na Demebele biraza kugira ariko ni nkuko n'abafana Real Madrid afazare ko batari bushira imbere Vinicius par rapport n'ibikorwa vyiwe Real Madrid nubwo twavuga Kylian Mbappe arabambona bariko baramureklama ariko par rapport ya saison mbi bagize Real Madrid we ivyiza arabifise ariko equipe ntabwo imuvugira kuvyo yagezeko sivyo ubwo n'abakunda Real Madrid ibiharuro barabihengekera handi atari kwa Yamal sivyo hanyuma habe mwizo anje yo kuvuga ngo twebwe mu nyungu za France football ninde tuza gushira imbere bivanye n'imibare myinshi gitandukanye harimo n'amafaranga yes ngivyo ivya Ballon d'Or na Lamine Yamal wanashaka kongera ku mugabo yitwa Ousmane Dembele Barcelona mu rugamba rwo kurondera umugabo yitwa Denzel Dumfries umugabo